Donald Trump yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko niyatorwa akaba umukuru w'igihugu mu mwaka uza 2024 imbere y'uko yinjira muri Oval bisanzwe ari ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Atakindi azokora atari gufata ingingo yo guteza intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine bigatuma intambara ihagarara bitarenze mu masaha 28 gusa. Byavugiye ku uyu wa gatandatu igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa gatatu mu 2023 imbere y'abayoboke biwe baba Republican hari muri leta ya Maryland. Si ubwa mbere rero Donald Trump avuze amajambo yo kurangiza iyi ntambara yagiriza kandi Perezida Joe Biden w'umudemokrate yuko agomba guteza intambara ya gatatu y'isi. Trump kandi yigeze kuvuga ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2023 yuko Joe Biden agomba guteza intambara ya gatatu y'isi. No muzire n'ibyo tugiye kugaruka ko ariko kandi turaba n'ubucuti buri hagati ya Donald Trump ndetse na Vladimir Putin kuri bino bibazo. Reka tubanze tugaruke cyane ku ijambo Donald Trump yavuze uyu munsi kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2023 hari muri leta ya Maryland. Aho yagize ati imbere y'uko ninjira muri Oval nzoteza icago c'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine kandi iki cago kizoba vuba kandi mu kanya gato. Nzoteza icago nongere ndagikureho mu kanya gato ndetse ntibizorenza umunsi umwe kuko bose ndabazi yaba Putin yaba Volodymyr Zelensky. Ndumwe mu bashobora guteza iki kibazo. Nibuka bavuga yuko Trump buri kimwe agishoboye ndetse ari n'umugenzi w'Uburusiya. Putin yambuye ko mbaye umugenzi wiwe nihuko yobabonye umuriro udahera. Umpagaze aha ndi nk'umukandida azoshitsa ivyo yemeje nzohagarika nongere mpagarike intambara ya gatatu y'isi. Ati I'm the only candidate who can make this promise. I will prevent and very easily World War III, very easily. Donald Trump aya n'amajambo adasanzwe agize ati nzohagarika vyoroshe intambara ya gatatu y'isi. Ni umugabo adakunze kuvugirwaho rimwe Donald Trump ndetse yakunze kuvugwa cyane yuko afitaniye ubucuti bwa hafi n'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya ariwe Vladimir Putin ndetse n'itogo ryiwe mu 2016 kuko yatwaye igihugu kuva muri 2016 gushika muri 2020 ava ko adaheze agashwira kuko byavugwa ndetse byagiye bivugangwa yuko yoba yaribwe amajwi naho koko bitazwi ndetse bitanemewe. Ni amajambo aje avuga atari bwa mbere yavuze kuko no kuwa 20 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2023 ari muri leta ya Carolina y'Epfo yagirije Joe Biden ko ashaka guteza intambara ya gatatu y'isi ndetse akabigira nibigira nkana ndetse yuko nashika ku butegetsi agatwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika bino vyago atazemera yuko biba nkuko tugiye kugaruka kuri ino jambo yavuze Donald Trump muri Carolina y'Epfo. Through weakness and incompetence, Joe Biden has brought us to the brink of World War III. We're at the brink of World War III, just in case anybody doesn't know it. As president, I will bring bwe Joe Biden ashaka guteza intambara ya gatatu y'isi. Ni n'aba perezida nzogarukana amahoro mu gihugu n'umugabane. Ni n'aba perezida ibitero by'Uburusiya muri Ukraine bizohagarara ndetse hazoyagwa amahoro amasaha 28 ku 28.
ni Trump yemeza yuko mu masaha 28 gusa igihugu cy'Uburusiya na Ukraine bizokwicara hamwe bikaganira ndetse amahoro akaboneka. Inyuma y'amasezerano atandukanye Donald Trump yagiye agira, twavuga nk'amasezerano hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeye gukora ibigwanisho ruhonyanganda ku butegetsi bwa Joe Biden bwagiye buyatera utwatsi. Akaba n'amasezerano kandi Donald Trump yari yasinye hagati yiwe n'igihugu ca Korea ya ruguru, ariko kugeza uno munsi ayo masezerano akaba ari nk'ayatariho. Bimeze uko mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika benshi mu banyagihugu batishimiye namba ubutegetsi bwa Joe Biden, kuko amafaranga menshi akunze kurungikwa ku rugamba muri Ukraine. Ubu kugeza ubu harugwa miliyari 31 zimaze gushigwa ku rugamba muri Ukraine yo kuguramo ibigwanisho ndetse n'ibindi vyankenerwa kugira ngo kino gihugu ca Ukraine kibashe gutsinda Uburusiya mu gihe bidashoboka. Perezida Vladimir Putin ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa mbere yashikirije ijambo ridasanzwe aho yemeje neza na neza yuko iyi mahinguriro yokora buri kimwe cyose ndetse no gufatana mu nda kw'abanyagihugu b'Uburusiya bishoboka neza, atakekeranya yuko iyi ntambara bahanganyemo na Ukraine bazoyitsinda. Kurikira Perezida Vladimir Putin ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2023. Все это создает основу для нашего эффективного развития и для победы. Она обеспечена. У меня в этом нет никаких сомнений. Twifuza intsinzi mu buryo bwose. Itsinzi ni ngombwa kuko vyogenda kose kandi nta gukekeranya. Hari ubumwe hagati y'abanyagihugu b'Abarusiya ndetse n'Uburusiya n'amahanga. Ubutwari bw'abasirikare bacu mu bikorwa bidasanzwe vya gisirikare ku rugamba ndetse n'amahinguriro yacu biriko birakora kugira ngo tubashe gushika kuri ibi. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса. Ubu aho bigeze rero nuko intambara iriko irarota ndetse intara zishika 4 Kherson, Zaporizhia, Donetsk ndetse na Luhansk arizo ibitero bikibandanya bikorwa kugira ngo igihugu ca Ukraine kibashe kuzigarurira ndetse n'Uburusiya bubashe kuzigarurira nk'uko biri muri referendum yabaye mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2022. Ubu turibaza ati ese President Donald Trump natorwa azoshitsa bino bintu yiyemeje? Ese Uburusiya bwobwo bwoba buzotsinda iyi ntambara? Ibi ni ibibazo buri wese ashobora kwibaza, ariko kandi nuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arico kiza imbere mu bihugu vyigenga mu gufasha cyane Ukraine ku butegetsi bwa Joe Biden, mu gihe bishobora gutandukana, mu gihe ubutegetsi bwohinduka hakaza uwundi mutegetsi nk'uko Perezida Donald Trump asanzwe yaravyivugira ati make American great again, akeneye gushyira hamwe abanyagihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo babashe kwiteza imbere ubwabo bonyine ubwabo, uretse ayandi mahanga. Bitandukanye na politiki ya Biden ndetse n'abademokrate, aho bobo usanga ivyo gushyira hamwe badakunze kubikora, ahubwo bakaraba amaso amahanga, bakaraba imbere inyuma y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaraba amaso mu mahanga. Navyo bituma intambara nyinshi ku butegetsi bw'abademokrate zikunze kuboneka hirya no hino ku isi kurusha uko bikunze kugaragara iyo hatwara abarepublikani. Nizere ko mashoboye gutahura byinshi bakunzi ba Ibyacu TV. Reka tugeze aha, tubasabire mugire subscribe kuri channel YouTube yacu
share, like, comments, hanyuma mugire icyo mutubwiye muri komantere, icyo mushikiriza.